Nigiki rero kibuza gushika ubu abakozi bo muri sentare ntahinyuzwa y'u Burundi guca urubanza nk'uko amategeko abitegekanya kugira ngo ukuri kuja habona kubagandaguye bunyamaswa. Uwahoze ari icegera c'umukuru w'ishirahamwe OLUCOME Ernest MANIRUMVA mwijoro ry'uwa munani rishira uwa 9 ndamukiza umwaka wa 2009 MANIRUMVA Ernest yahoze ari icegera c'umukuru w'ishirahamwe OLUCOME yarishwe agandaguwe kuko ntiyiyahuye. Gushika iki gihe rero ibitangaje ibibabaje abarundi n'ishirahamwe OLUCOME n'umuryango wiwe w'amaraso nuko gushika iyi saha atakuri kurapfa kugiye habona, kandi muzi yuko leta y'u Burundi nk'ayandi mareta yose bafise ivyangombwa, bafise amasentare akwije ivyangombwa, abakozi bahembegwa ico nyene co gushira habona ukuri kubaba bakoze ikibi kibishe nk'ico. Ukaba nkako igerekezo rya 5 ndamukiza umwaka wa 2023 ishirahamwe OLUCOME ryarituye umukuru wa sentare ntahinyuzwa rikoresheje ibaruwa inimero ubusa 63 ubusa OLUCOME ubusa agakwego ubusa 4 agakwego 2023. Muri iryo baruwa ishirahamwe OLUCOME ryasaba uyo mukuru wa sentare ntahinyuzwa gutora dosiye yari yarabuze. Gushika n'ubu aho nobabwira yuko iyo dosiye atawuzi ahiherereye, atawuzi ikibanza irimwo mu madosiye ari muri irya sentare ntahinyuzwa. Iyo dosiye yitwa RPCA amajana 42 ijanye n'igandagurwa bunyamaswa rya Ernest MANIRUMVA uwahoze ari icegera c'umukuru wa OLUCOME. Muri iryo kete nyene ishirahamwe OLUCOME ryaramenyesheje ko ryasavye kandi ko iyo urwo rubanza rwari ruhejeje gucibwa na sentare isubiramo ya Mukaza, ko urwo rubanza gusamburwa. Usanzwe iyo dosiye RPCA 402 nivyo birimo kwari ugusaba isamburwa le pourvoi en cassation kugira ngo kuko urwo rubanza rwari rwaciwe nabi cane, rwakurikijwe amanyanga menshi. Urumva noneho ko n'ubu dosiye idatogwa, ntaco ishirahamwe OLUCOME ritakora
kugira ngo ribicije ku mukuru waryo nyakubahwa Gabriel Rufyiri ntaco ridakora kugira ngo urwo rubanza rw'igandagurwa bunyamaswa iryo wahoze ari icegera c'umukuru wa OLUCOME rucibwe. Ariko rero urwo rubanza muri kuru supreme rumaze guprogramwa inshuro zitari munsi ya zitanu, aho hose rukaguma ruri muri romize, baguma bashira muri bya bindi bita romize, nuvuga baguma baruha iyindi sango bivuye kuri vyinshi. Hari aho umuburanyi atitaba, nuvuga uwagirizwa icaha, hari aho bataboneka, hari aho bitwaza ibindi muri sentare ntahinyuzwa. Murumva inshuro zitanu zose urubanza rwashingishijwe hakurikijwe amategeko nk'uko igihugu kibitegekanya, nk'uko ubutungane mu gihugu bibitegekanya, rugaprogramwa inuze inshuro zirenga zitanu, mugabo ntihagire ikintu na kimwe cyo guca urwo rubanza gikorwa. Hari kwigenekerezo rero rya kane z'ukwezi kw'icenda 2014, aho oye niho rwabaye programme, kandi mugabo naho nyene aho niho ruherukira, naho nyene rwagumye muri bya bindi nyene byo kuzembagiza ishirahamwe OLUCOME ryabuze hamwe n'umuryango wa Ernest MANIRUMVA. Aho hose baguma bazembagiza abo bantu. Murazi yuko societe civile y'u Burundi atacitakoze muri rya myaka y'igandagurwa ya 2009. Murazi ko ari nabo bateguye, societe civile y'u Burundi yateguye n'ishingurwa n'iteka rya nyakwigendera. Aho hose nta na kimwe kitakozwe, societe civile y'u Burundi ishirahamwe OLUCOME rigiye imbere kugira ngo dusabe ukuri kuri Manirumva. Harabaye n'amakampanye, harabaye ibikorwa vyinshi byo gusaba ubutungane kuri Ernest MANIRUMVA, ariko gushikisa murumva aho kutwishura ahubwo baca banyuruza dossier. Mwebwe mwese muragenda muri cour supreme mubaze dossier RPCA 402. Mwebwe muri aba journaliste murazi gucukura, ntimuzopfa mwitoye, ntibazopfa bayibahaye. Murumva yuko rero igihugu cy'u Burundi kigowe kikiriko. OLUCOME rero yarashikiye kandi umukuru wa sentare ntayinyuzwa. uwa mbere no kuvuga itariki 8, no kuvuga hari ejo no kuvuga 8 z'ukwezi kwa 4 2024, dutwaye iyindi correspondance iri ku nimero 34, agakwego gashinze OLUCOME, agakwego gashinze ubusa 4 2024, kugira ngo tumwibutse ko botora, ko bogerageza bagatora, borondera baronka ivyiyo dossier RPCA 402 yerekeye iyicwa bunyamaswa rya Ernest MANIRUMVA. Ivyo rero tubisaba kugira ngo
ubutungane mu Burundi bwiyambika agashambara. Murazi yuko amadosiye menshi, mufatire kuri iyi dosiye y'umuntu nk'uyo, umuntu akurikiranwa n'ishirahamwe nka OLUCOME muzi, akurikiranwa n'umuryango wiwe, akurikiranwa n'abarundi na societe civile, mugabo bakubahuka bakanyegeza dosiye yiwe. Muce rero muraba dosiye z'abandi banyagihugu bato bato, bamwe bava mu mitumba baja kuburana ku migwa mukuru y'intara. Murazi intara ngene ingana, agenda n'amaguru akaka indaro, imvura iguye akaryama agacegwa, agateba agashikayo akaka akanimero k'iyo dosiye. Muca mwumva ingene bica bigenda. Murumva yuko hari abantu rero bamerewe nabi cyane. Vuba bwango ntidusubire muri Cour supreme kumaramarirayo iyo dosiye itabonetse, bakabona batabitoye. Ijambo OLUCOME n'abandi bose barifasha n'umuryango tuzokwitura ubutungane mpuzamakungu canke ahandi hose dufitiye uburenganzira, tuzobikora. Kandi turindiye gusa ubwa mbere wo kwiyo dosiye itogwa, ihejeje gutogwa ubutungane bukore, tubone bose, abarundi bose babone abagandaguye bunyamaswa Ernest MANIRUMVA